bakundwa n'amahoro. Yego twari twarabahevye, ariko uyu munsi turagarutse muri Gospel Mind. Hari ikintu kimaze iminsi kitwigisha, twigako, twifuza ko namwe tukibasangiza. Ni ikintu co kuba umwizigirwa, ni ijambo kuba umwizigirwa. Tumenyereye rikoreshwa mu kuba abizigirwa ku bantu, ariko uyu munsi turakeneye ko tuvugana ko canke tudebatinga ko ku ijambo ryo kuba umwizigirwa ku Mana. Turakeneye kurengera urugezo rwo gukora ivyiza gusa, ati kubera ko turi ku murango, kubera ko izuba ririko riraka, ariko twumve neza ko n'igihe c'ijoro, n'igihe aho bose baryamye, n'igihe c'iwacu tube twenyene aho tuba turi twenyene, twumve neza ko twokora ivyiza canke ko twogendera mu muco, n'igihe tuba turi twenyene mu kibanza kanaka. Turakeneye ko tugira mu rugezo kanaka aho Imana nimba yo biri mw'ijuru, nimba iri muri twebwe, nimba ikibanza cose bibaza ko Imana yoba yicaye canke irimwo, izirikane ko turiko dukora ibikorwa vy'umuco, izirikane ko turiko dukora neza, izirikane ko ata bikorwa vy'umwiza turiko turakora. Yabwiye Satani ati, urambonera umusavyi wanje Yobu. Yobu yari yamaze kubaka impwemu y'ubwizigirwa ku Mana, ku buryo Imana yari yizeye Yobu ko peu importe les circonstances, peu importe ikibanza yoba yari arimwo, ko Yobu yari able canke ko yari afise capacité yo kugendera mu muco, gukora ibikorwa vy'umuco. Ndakeneye ko natwe wewe wumvise ino Gospel Mind canke waravye ino Gospel Mind, urengera urugezo rwo gukora iciza co kuja gukora ibikorwa vy'umuco, atari ko kubera ko uri ahantu h'abantu benshi canke uri imbere y'Imana, ariko n'igihe cawe wenyene uri wenyene, wumve ko uri integre ku Mana. Ijambo ry'Imana rivuga neza ngo ibishimwa vyose, ngo imibare vy'ingeso nziza, ngo ibitunganye vyose, ivy'ukuri vyose, ngo ari vyo twiyumvira, amandi majambo ari vyo tugenderamwo. Mwene data, ndakeneye ko nawe aho uri, Imana yo ubwayo ntirinde kurungika umumarayika ati ncungiro ndabire ko ariko akora neza, ko ariko akora ivyiza, oya, ariko wumve neza ko uri responsable y'ubuzima wakiriye, ku buryo n'Imana aho iri imenya ati nubwo norinda gucunga umusavyi wanje, ariko ndazi neza ko ivyo akora ari vyiza. Nibwo rugezo twifuza ko Imana ikumva ko tugereramwo, ko tugenderamwo. Nimba wafashijwe, waje kwandika muri commentaire ati amen. Ciao ciao.